atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kane igenekezo rya 20 munyonyo umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi mu bice vya Mwaro Bururi hamwe na Makamba mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu bice vya Cibitoke Bujumbura Rumonge Bururi Makamba Rutana hamwe na Mwaro ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 30 ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 11:57 zo ku mugoroba amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha amategeko n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayo bashikirije mwakoze kuyakurikira.